ntabamenyesheje ingingo zine zikurikira zigiye gufatwa kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rutuganisha mu gihugu giteye imbere. Ubwa mbere, nk'uko bitegerezwa, tuzobandanya ducungera amahoro n'umutekano. Uzohirahira agashaka kudurumbanya azofatwa nk'umwasi w'igihugu, aronke igihano kimubereye. Ubwa kabiri, abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo, bahanwe, barihe ikibiriraho ivyo basahuye, kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Ndasubiriye kubaha kaze mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Aka rero nakayo keza ko kugira tubashikirize amakuru aramutse aravuga ngaha mu Burundi muri iki gitondo. Mwarundi rero namwe barundi kazi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose, amakuru abarundi muwa mwanyegejwe imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikabatorokaneza ku buryo bw'idonido n'amakuru mutoronka kuzini mbonesha kure. Imbonesha kure rero igishikayo ikabatorokaneza amakuru yose uko yakabaye. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru azindutse muri iki gitondo, n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri ntare Rushatsi House aho haramutse habera inama. Ni inama ihuje umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajejwe umutekano, ndetse yarimwo n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca, ndetse ntabwo yari we wenyine kuko harimo n'umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo na chef d'état major, bose bari muri iyo nama. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo z'agacamutwe. Ubutegetsi bw'u Burundi acitsemwo ibice bibiri, bamwe begukiye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abandi nabo baciye begukira umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD. Aha nta yindi mvo n'imvano rero, bamwe bagira bati twe turi mwirage rya sokuru ari we Pierre Nkurunziza, abandi nabo bati twashizwe ku butegetsi na Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu rero mu butegetsi bw'u Burundi vyamye biravugwa, bamwe bati turi mwirage rya Nkurunziza, abandi nabo hari rero ibintu bitatuma rero ibintu bitagenda neza muri leta y'u Burundi. Kuva rero Pierre Nkurunziza yakabaryamira ukuboko kw'abagabo, abari basigaye mwirage rya Pierre Nkurunziza bavuga ko batazokwigera basumvwa, batazokwigera nyine basumbwa n'abashizwe ko na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abashizwe ko na perezida w'u Burundi Ndayishimiye akaca abazamura mu mabanga mu buryo utosobanukirwa, nibo rero bamwegukira. Abandi nabo begukiye rero iragi rya Pierre Nkurunziza, aba nabo begukiye umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD. Ni nayo mpamvu ndetse injyane zama zigaragara ngaha mu butegetsi bw'u Burundi. Bamwe bagira bati hari irage twasigiwe n'umusokuru wacu ari we Pierre Nkurunziza, abandi nabo bati tuzokwegukira Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bitumye habamwo ubutegetsi SNDD FDD icitsemwo ibice bibiri, mbese irasambutse, abamwe begukiye. Usa uravye ku ruhande rw'abegukiye umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo, ubona karico gitigiri kinini, kubera ko abegukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyene yaciye ashira mwirage mu butegetsi bwiwe, agaca bazamura mu mabanga ubwo yashika ku butegetsi. Ivyo rero bituma kunyonorana hagati y'ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu bituma rero abarongora igihugu batumvikana, nibyo rero bitumye hacikamo injane ibice bibiri. Pierre Evariste Ndayishimiye aciye afata ingingo yuko indongozi zigomba kwirukanwa, arabirukanye rero mu mabanga atagufyena. Ni ibintu rero bitunguranye biberengaha muri ntare Rushatsi House. Muri iki gitondo rero amabanga aramenetse mu butegetsi bw'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye uravye neza ubona ko abo mwirage rya perezida Pierre Nkurunziza
batamwiyumvamwo bivanye n'ukungene ngo atakurikiza ivyo bari basezeranye agishika ku butegetsi. Perezida Pierre Nkurunziza akiri ku butegetsi hari ivyo yagendanagamo nabo barongoranya. Gusa kuva Evariste Ndayishimiye agashika ku butegetsi yashatse kugwanya iragi rya Perezida Pierre Nkurunziza ndetse nabo bayoborana mu mabanga, ndetse yatangura kuzamura bamwe mu bo yari yashize mu mabanga biwe nyene. Ibi rero byaje gushavuza cyane abo bari mwirage rya Pierre Nkurunziza. Naco ndetse cyanatumye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ujya atumvikana na cyane n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iryo nyonorana rero ryaje gutuma ibintu bitagenda neza mu kurongora igihugu cy'u Burundi kuko cyacitsemwo ibice bibiri, bamwe begukira irarye rya Pierre Nkurunziza, abandi nabo bakomeza ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye ndetse na cyane abo yagumye arazamura mu mabanga. Kuri ubu rero ibisaka by'imbwa birahiye muri ntare rushatsi. CNDD-FDD irasambutse icitsemwo ibice bibiri, munaza kubyumvira mu magambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikirije, na cyane mwavyumviye ko yavuze ko hafashwe ingingo shasha abadakunda igihugu bagomba kubogozwa ndetse bagaca bajanwa no mu munyororo. Ni ingingo rero shasha ifatiwe muri iyi nama ubwo nyene iyi nama yaberaga muri iyi ntare rushatsi house. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ku buryo bw'ido nido. Reka turabire hamwe andi makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi rero turaza kunyarukira n'ubundi kubiriko biravugwa ku basoda b'u Burundi. Ku basoda b'u Burundi bikuvuga ko abasoda b'u Burundi barimo barahura n'akaga gakomeye abariko barava muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo iyo bashize ngo ku rubibi rw'u Burundi ngo baca basubizwayo bakabwirwa ko ngo baba baje batararangiza imisiyo bahawe. Ibi rero birateye ishavu ku gisoda cy'u Burundi. Ni mu gihe rero ibi byose bivuga ko byakozwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ayohereje abasoda b'u Burundi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ngo bajye guhangana n'umugwi witwaje urwanisho M23. Abasoda b'u Burundi rero babandanya bagwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo na cyane abisanga ku rugamba n'umugwi witwaje urwanisho M23. Leta y'u Burundi kandi yagiriza Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ivyo akora abikora mu nyungu ziwe bivanye ngo n'amahera yoba yarahawe na Perezida wa Kongo atwani Felix Tshisekedi Chilombo. Abanyagihugu b'u Burundi baradonda gatoki uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko ari we abikora mu nyungu ziwe bwite, ndetse ngo n'abana b'igihugu babandanya bagwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo atagaciro bahabwa ngo bashinguranwe iteka. Perezida w'u Burundi ndetse no muri Leta Majoro hamye havugwa ibintu biteye ubwoba ahazwi nka Guatemala, bivuga ko ngo hoba hari ibiziga by'abasoda bishinguwe mu mafirigo. Ibi rero bigatera ishavu abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'amakungu. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo mu gihe bamubajije ibijanye n'abasoda bariko barafatwa amatekwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo b'u Burundi, abishura ko ngabo atari abasoda b'u Burundi ngo ahubwo ari itiroberi ari abaroberi ndetse n'abasoda b'abanyamahanga. Ibi rero bigaca bitera ishavu abasoda b'u Burundi ndetse n'abanyagihugu. Kuri ubu rero abasoda b'u Burundi nyuma yuko baherejwe itangazo na leta ya Kongo nyene M23 ubwo yasohoraga itangazo ibasaba ko bava ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, baciye batangura gufata ingingo yo kuva muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bakagenda n'amaguru paka bacitse mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Gusa ibibazo biriko birababaho nuko iyo bacitse ku mupaka w'u Burundi na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bagira bajabuke baca basubizwayo ngo ntabwo misiyo bahawe zirahera ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abasoda rero b'u Burundi twaganire ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abatwandikiye ku matelefoni ubutumwa butandukanye, batoriye ko bashavuzwa no kungene boherezwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo batazi icyo bagiye kurwanira. Bakavuga ko bagenda ku nguvu z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubera ko biba ari itegeko, gusa bakaba bajayo nyene ngo batabishaka. Iyi ngingo rero ishavuza cyane abanyagihugu b'u Burundi. Kuri ubu rero ishavu niriraniga mu gisoda cy'u Burundi. Reka tubandangirize amakuru kubiko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane ku mutekano wo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku munsi w'ejo rero ku igenekezo rya 21 Ruhuma 2025
Abakuru b'ingabo chef d'état major ba Afrika y'ubuseruko bahuriye muri Kenya aho muri Nairobi kugira bige uko intambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yohagarara nkuko nyine byari byasabwe mu nama zari zahuje EAC SADC muri Tanzania. Nkuko bari babisabye kandi abakuru b'ibihugu bigize SADC Afrika y'ubuseruko kuwa 8 Ruhuma 2025 bari batanze iminsi 5 kugira abakuru b'ingabo bakorane, ariko harenze iminsi itari mikeyi iki gihe cyose ingabo za M23 zabandanije zigarurira ibindi bice bitandukanye harimwo Bukavu n'ibindi bice biri mu bumanuko bwa Kivu y'Epfo, nubwo bari basavye nyabuna ko M23 itegerezwa kureka yigarurira ibindi bice. Aba bakuru b'ingabo bameje ko bazosohora itangazo ry'ivyo bemereranije kuyu wa 24 Ruhuma 2025 ubwo abakuru b'ingabo nabo bazohura. Namakuru rero yagarukaga nyene ku mutekano wo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Murabizi neza ko umutekano utifashe neza, aho rero umugwi witwaje intwaro wa M23 ubandanya ufata ibindi bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero mbanyi twabanaga makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza kuri muresha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV kuri aya masaha. Reka rero amakuru yacu tubaze basozere ngaha, turaza gusubira ku makuru aza kuba dushikirijwe n'amasoko yacu arijya nino hatandukanye. Reka rero ndabashimire kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu makuru yacu ataha. Amakuru yacu yo nakagaruka, turaza kubananya tubabarira amakuru araza kubagezweho.